nitwa Manirambona Christophe, General Major de Police, nkaba ndicegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi, hanyuma nkaba nongera nkaba n'umuvuka mutumba wa Kibaya, zone Kavumu, komine Gishubi. Ngo nta mwana yarakwiye guheba ishure kubera kubura ibikoresho by'ishure, mu gihe abavuka mutumba basanzwe bafise amikoro ashemeye bashobora kuramira abafise amikoro make. Ico kibazo imvukira zo ku mutumba wa Kibaya muri komine ya Gishubi ngo zaragifashe mu minwe. Bikabivugwa na General Major de Police Manirambona Christophe, umwe mu bavuka mutumba wa Kibaya, aho bari baramutse batanga kuno wa gatandatu Nyakanga umwaka wa 2025 imfashanyo y'amakaye n'amakarata yo kwivuriza ko kubafise amikoro make bo muri zone ya Kavumu. Tumaze kubona izo ngorane tukazica hirya no hino tugasanga nizo nyamukuru, twaciye tujya hamwe n'abavuka mutumba, bavuka zone n'abandi. Ico gihe bari muri komine Ryaso, ubona ko turi muri komine Gishubi yagutse, turaja hamwe tangura kwiyumvira ingene tworamira abana bikubura kuja mu ishuri kubera babuze amakaye. Turaheza ico gikorwa turagitangura, mbere tugitangura duha abana bakeyi umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri ibiharuro biraduga, umwaka wa gatatu ibiharuro biraduga duha amakaye. Uko twagiye turatanga amakaye rero twagiye dusanga ibitigiri by'abana baheba mu ishuri tubona biragabanutse cyane. Tubonye bigabanutse cyane turavuga duti reka rero tubibandanye, ahubwo tugire sensibilisation n'abavyeyi bumve yuko umwana guheba amashure yuko ari bibi. Ibindi byose ahubwo tuja rero mu byo guhimiriza tuvuga duti abana bamenye ubwenge, baca ubwenge, hanyuma ibindi mugabo biza kuza mu nyuma ruko umwana aciye ubwenge, kuko batize umva yuko nibyo baba ariko bariyumvira bidashobora kuja mu ngiro. Gutera imbere ukagaruka ugafasha abo ku mutumba avukiye ko ngo birafise akarusho bizana. Mu bisanzwe akarusho ni kanini kuko ubwa mbere uba wavukiye ku mutumba, ukavukira muri iyo zone, ukavukira muri iyo komine, muri iyo kuri uwo mutumba hariho urungano. Ubwo runganwe gogo muba musanzwe muzinanye, muba muvugana, muba muhora mu kayaga. Mugabo ugwaruka ruto nago rurakeneye kubona yuko hariho bakuru babo bakuriye ngaho, baba handi bakorera ibindi bikorwa handi. Muri ico gihe mukoze ico gikorwa, d'abord ubwa mbere hoho harimwo umutima w'urukundo, gukunda aho wavukiye, gukunda abana bakiduga bari mu ishuri, gukunda n'abantu mwakuranye mugasubira mukabonana, mukaza muratera inkuru, mukaganira, mukibukanya ibitari bike, mbere ndetse mukaza muranahurira no mu bikorwa bitari bike. Rero ico kiratuma abantu basubira kunywana, bakungurana ivyiyumviro mu budasa bwabo, bagakorera utugambi duto hamwe, ku buryo n'abene gihugu baboneraho ibikorwa biriko birakorwa. Nakamano akanini nako kugira ngo kandi kamaro nako gusahiriza leta, kuko y'abana bize neza bakava ku marigara bakaja ku ishuri, leta irunguka kuko iba yungutse abantu b'incabwenge, iba yungutse abantu bazi gusoma no kwandika, abantu bazi gutandukanya ikibi n'iciza, ku buryo baciye ubwenge atari umuntu ashobora kuza kubakwegera mu bukozi bw'ikibi, ahubwo usanga bazi n'amategeko ashobora no gufasha gushikana igihugu ku bintu bitari bike. Birakenewe cyane, birakenewe kuko iyo abavuka ntara bakorera handi bagiye baraje iwabo, bagaheza abavuka ntara bagafasha abana bakiriko barakura, biragira akamaro cyane kuko ni naho hava cakene cyuko abantu bace baje mu makoperative. Ico kuja mu makoperative naco gituma abana buguruka, baca baje no muri byo bikorwa byo muci, abana baruhutse bagahurira hamwe mu budasa bwabo,
bagaheza bakaronka inyigisho zibatuma bakunda igihugu. Navyo babonye rero uyu munsi turiko turatanga amakaye, wabonye ko harimwo umugwi w'abantu bakoze ibikorwa vyo muci mu buruhuko, n'abandi bana bantaho nikora. Urumva abo bose baciye bahura, hari akantu bajyana ko baba barateguye ku mutumba mu izone, baba barateguye abantu baca babasigurira inyuma y'ibikorwa, bakabaha inyigisho zo gukunda igihugu. Urumva yuko rero bifise akarusho kanini, kuko urumva abana baca baduga bari hamwe. Haruhande yo gufasha abavuka mutumba, ngo ni vyiza ko abavuka mutumba bagaruka bagakorera imigambi y'iterambere aho bataye uruzogi. Ivyo ngo biratuma atagihe kinini gishobora guhera abavuka mutumba batagiye kuraba aho bavukiye. Ni muri ntumbero General Major de Police Manirambona Christophe afadikanije n'uwo bavukana bashimye kubaka ku mutumba wa Kibaya basanzwe bavuka ko inzu y'ubunywero, ihoteli y'ingenzi n'inzu y'amanama kuri uwo mutumba basanzwe bavukako. Papa wacu iki ciyumviro niciwe ahanini, sinatwebwe ni icumviro ca papa wacu akiriho, koko papa wacu yari umudandaza ameze neza, umudandaza mbere yarakora udukorwa twiwe, mbere n'igihe Imana ubanza rwabereye ahanye twicaye ico gihe twabuzaho abantu bose babuzaho banywera nk'agacupa kamwe, waza wumva avuze ati none mubona bidakenewe yuko ngaha haja akantu. Harakize igihe papa abishiramo uruhara, aravuga ati kugira ngo jewe mu ntera iteka, ni vyiza yuko ahantu muhagira neza. Amaca turaja hamwe na mutoyi wacu mbere, ndetse ico gihe turafata edemi. Izo nyubako rero ngo zirasahiza cane ababa ku mutumba wa Kibaya, eka mbere ngo n'abavuka komine muri rusangi. Ngaha hariho abantu babavuka ntara, abavuka komine baza kugirira imanza zitari nke ngaha. Ico zisahiriza ubwa mbere hoho mu babanyi, nk'ubu nka twebwe twaramaze gufata ingingo yuko ababanyi bo ngaha iyo bakeneye kuhagirira akamanza, babuze umuntu, bakeneye gukaraba, bakeneye kuganduka, kenshi ntitubaka amahera, nta mahera babasaba. Ico ni cambere ku bantu bavuka ngaha. Iciza cambere nuko bakumva ko twafashe ingingo isahiriza ba bantu wasanga barinda kugira imanza muhira he ngaha. Kuri izo manza zo kuganduka, izo manza zo guca ku mazi, nukuri nta mahera babasaba. Urumva yuko deja iyo kubavuka mutumba, kubavuka zone, urumva kwicara ikintu ari ciza. Ico ni cambere. Ikigira kabiri nuko ku bantu bavuye kure bavuga bati mbega tuza kugenda gute, baba bafise aho bashobora kuronka bakika umusaya, ndetse bakanaruhuka, bakanakomeza bakabandanya bukeye. Gusumba mu minsi heze waza ngaho ukagenda ukabura n'ahantu wicara. Ico gihe Mutama ariko aravuga, yavuga ati nzonezerwa ari uko mbonye uko abantu bahora bicara ngaha bongera bakaza bakahicara, nk'imvukira, abantu b'imvukira bakaza bagasaba indaro bakaryama. Mbere n'Imana yarampaye abantu bamaze kubona yuko ahantu hubatse, bakabona yuko tuzohava turonga amatara, ahubwo n'abandi baza bakaharyama, bariko baragira n'iciyumviro cyo kubaka. Hari abavukanye rero ngaba ariko bamaze gutangura gufata iciyumviro cyo kubaka. Hari n'abantu bari muri Amerika, bari hehe, bahora baza bakaryama bakahashikira, bavuka ngaha muri iyi mihanda. Mugabo uko baryama niko babuze bati, baguma babaza ati mbe hazoza amatara, tukabwira duti hazokira. Nabo batanguye kubaka. Ibyo byose ni neza kuko batankare ntibaza. Abantu buhoho nako umunsi ho turi ngabona ko duheje gukora kijya kintu cyo gutanga amakaye, abagenzi badufashije bakaduha amakaye tukayatanga.
kugira ngo urabona yuko abantu baciye baza bakaronka naho bica abantu bose baje bakabona ikaburimbi riko rirabandanya ahubwo hariho ko bariyumvira kubaka amasitasiyo nk'ubundi ko tatembereye hajya haruguru hariho abantu bari muri Amerika batanguye kubaka hariho n'abandi bariko barubaka hepfo ibyo byose bavyumvira uko bageze ngaha sino reka kuvuga yuko icyo cimvuye mutama wacu yadushizemo kiho kirabera akarorero abandi benshi bavuka mutumbe bavuka zone bavuka komine bumvise ko hariho n'abariko bariga ingene kwiyumvira kuzana amamashini arima ico cyose ni ikintu citeka ibyo byose bariko baravyumvira baba bicaye ngaha barabati mbega ubu yakoze iki twe nayo twokora ikindi ki ko iyi famille yagize iki mbega natwe twokora iki rero nkaba mbona yuko akari kamaro kimara nuko ahangaha harariha amataxi ya leta kujya nyine bisanzwe n'abandi basanzwe babikora. Uwo muvuka komine wa Kibaya akaba avuga ko abakozi ba leta cyo kimwe n'abo mashirahamwe atandukanye basanzwe bakenera aho bashobora guhurira haba mu nyigisho canke mu yindi mirimo ngo batoreka kwifashisha ico kibanza. Abantu bashobora tuhaguma mbere dutebe n'akamu n'amashirahamwe canke abakozi ba leta baba bafise amanama bashobora kuza bakahagirira amanama byose birakwiye bahagiriye amanama bashobora gufungura barafungura abanywa icayi bakanywa icayi abarondera ifana bakayironka abarondera utundi twose dushobora gutunga umuntu bakaturonka hanyuma ibintu bikagenda neza ni n'ahantu hatekanye nta gwamo ntaki amarezo y'amatelefone urabona ko arahari imana iriko iradufasha leta y'u Burundi urongoye n'icubahiro umukuru w'igihugu urabona yuko ibarabara aguma tugirira neza ibarabara ariko rirabandanya urabona yuko ibarabara rimaze gukora hariya kujya Gitega hazoba ari mu nzu abashobora bose hashobora kuhagendera abakora amanza abakora amanama bagakora amanza ibisanzwe byose ibindi byose bikenewe birahari igikoni kirahari kimeze neza ukuri ntakintu na kimwe kihabuze mbere sinagenda kumenyesha yuko turafise n'abantu bahora bava mu zabura bagashikira ngaha bagaca Bujumbura barengana bagaca bizera bakaruhukira ngaha uburuhuko bwabo bw'ibizibiri bwose bakabiberenga turafise b'abadagi barabazaga